uyu musi ni jewe nawe rendez-vous ni muri bare fata icyo ushaka cyose ndariha nta numwe aza kutuvangira uyu musi ni jewe nawe rendez-vous ni muri bare fata icyo ushaka cyose ndariha nta numwe aza kutuvangira fata akabeshu ndariha fata icyo kunywa vyose ndariha fata nutinye kunkorakora tunatinije nawe twidagadure ndamuzi kazina iritina da queen iritina da queen hariho bifesi hariho elepro hariho rinoji hakijiza abo bose n'abaraperi ariko barabikora neza umuziki je sindawufata nka kujya ko kwiryohera ndawukora nk'akazi Ego. Hello bakuzi ba Remix TV ndabaramukije ni Remix kuri microphone murabibona yuko tunize gufata microphone ni inkuru shasha n'umuntu mushasha n'ama exclusive tameze neza reka twashimire bana mumaze kugira subscribe namwe bwo mutrayikora turizera ko muzoyikora kuko Remix TV yaje kugira ibanezereze reka ndamuramutse umutumire turi kumwe n'umutumire ari swaga umutumire nyene yemera kandi asa neza cyane akabali arashobora kwivuga reka ndamuramutse kugira yivuge mahoro safi sana meze neza meze sawa abatakuzi ku kazina ni EMMA NIGGER. EMMA NIGGER ukaririmbo EMMA NIGGER heruka dusoro abakitazuena nobambeshe oya nubeshe EMMA NIGGER kugira abakumenye yuko uri umuririmbyi kuko bashobora kumva umuririmbyi ntibamenye umuririmbyi yaririmbye indirimbo zimeze gute indirimbo ziryoshe ni indirimbo yakoze abantu bose bakanezerwa reka tumuhe nawe yikore mu gahogo kugira mu mumenye abakozi ba Remix TV murabizi yuko turi abatadeko na dukeneye yuko twama tubazanira ibintu bili swaga ibanga ry'urukundo riragoye baby na cyane cyane keshi yo mwiyumvanamo keshi yo ndyamye niyumvira wewe baby kandi iryo si ibanga biranshikira oje wahundi merewe neza ahuri wewe umerewe gute baby mbira ikinyohera ikinyohera iyumbiye kumeze neza baby iyumbiye kumeze neza shu iyumbiye kumeze neza baby iyumbiye kumeze neza shu I love you mwumvise ni EMMA NIGGER bazaniye indirimbo imeze neza kandi nagapela karyoshye cyane gose uhora urabona nanje nka Jesse niyo mpamvu Remix abatamenyerwa kuko twema tubazaniye nyene y'ama exclusive zameze neza EMMA NIGGER twasanze kubonye mu ndirimbo ifise amasanamu meza cyane indirimbo zuwena ijya ndirimbo barigwawe indirimbo ni nziza cyane indirimbo si wanje ni ya Young B ari kumwe na EMMA NIGGER yani naramufashije ego EMMA NIGGER uri kurakora umuziki hajyo wewe mu myaka 3 wibona he mbo jewe nibana ahantu hakomeye cyane ndashaka kuzogera kure kugera afise vision yo gutera imbere naka kantu barundi bo kwitega mbo sindakora vyinshi cyane ariko ibiri imbere ndazi nivyo vyinshi vyiza kuko ngerageje kuraba mu myaka 2 heze ndiko ndakora umuziki ndabona ko nateye intambwe itari ntoyi cyane ko uko natangiye ubu ndabona ko hari ikiyongereye cyane ego EMMA NIGGER uri gukora wenyine canke uje nkaho boko buri muri label canke ufite management je ndiko ndakora ku giti ciwanje nta management ifise hariyo abantu barikora kuri umuziki ariko batitahura wewe uba waritahuye yuko umuziki ufashe nk'akazi cyangwa uje kwiryohera umuziki je sindawufata nka kujya ko kwiryohera ndawukora nk'akazi ego bihora muvuze kumaze imyaka 2 utanguye umuziki kariyeri y'umuziki nk'ubu wewe nk'ikintu coba kimaze kugushikira ukabona ati iki kintu cyo subira ubundi no heba umuziki atarakabanga ukivuga oya nta kintu kiranshikira ku buryo mvuga ngo nohebe umuziki no
nta kibazo na kimwe urahurira mu muziki? Ibibazo twarahuye kandi byari na byinshi, harimo n'ibyari bikaze. Ngerageje kuvuga nk'ikintu ntazopfa nibagiye, narahuye n'ikibazo. Hari indirimbo yiwanje yitwa gute, audio nakoreye muri Master Music. Harageze igihe ndiko ndashutinga video yayo, amasanamu ya mbere turafata amasanamu arahera indirimbo nzi nyene ati indirimbo igirije ahabona amasanamu acaratakara. Cyo nicyo kintu ntazigera nibagira kandi maze kukivuga heshya. Urumva byari mu bintu byakubabaje, ariko iyo ndirimbo byarashobotse nyene murasubira kugira shooting? Indirimbo amasanamu amaze gutakara ya mbere sinaretse, naciye mfata yandi. Yani urumva byaciye bitwara umwanya, bitwara amafaranga menshi. Nicyo kintu byarambabaje sana, ariko indirimbo yatevye irasohoka kandi ko yasohotse imeze kose naravyakiriye. Yes. Keshi na keshi dusanzwe abantu baja bitura muri Master Music, umusanga keshi na keshi ari abantu bava mu ntara hagati, atarakabanga uri umunyambujumbura, kuko dusanzwe twumva nk'abantu bagiye batandukanye, twumva yuko bava hariya nyene, kuko kubera dusanzwe tuzi yuko ari studio keshi na keshi kunda kwakira aba underground. Wewe uva hehe atarakabanga? Twebwe je sinovuga ngo ndi umunyabujumbura, gusa urashobora kuva mu ntara za ruguru ukamanuka ino town ugashika uronka ubuzima bwiza, ugasanga uratagase mbere kurusha n'abanyabujumbura. Merero je sindi umunyabujumbura, naho mbona guca je mvuka mu Kayanza. Yes. Igituma ndakwajije uko hari abantu bibona swaga bagaca batana kwihakana biwabo, nico gituma nabikubajije uko bagatangura kuvuga ati jewe ntabwo noba waruguru nsa nkuko, kuko ngo nawe uyu mu muji usanga basa nabi. EMMA NIGGER urumva uri fiere kubura umunyakayanza? Je ndi umunyakayanza. Nihe defo wumva ku banyakayanza? Abanyakayanza keshi, par exemple nko ngaha mu gisagara cya Bujumbura, umuntu yumvise kuri umunyakayanza, hariho abantu benshi batwumva bumvise umunyakayanza bacha bumva umenga nikindi kintu, yani batuvuga ngo abanyakayanza ngo nabasuma. Cyo kintu ndakizi vre, Kayanza ngo zingo hava y'abasuma, ariko siko bimeze. Iyo wumvise cyo kintu ahantu ariko arakivuga, wewe nka EMMA NIGGER umusitari from Kayanza, uhora wumva nyene bibita kubenye dekuraje kugira nyene uvuge ati je bujano yikita kugira nkisubire yo wacu mu Kayanza? Where yo defo? Je nibiranshikira kweri, gusa iyo numvise bariko barabivuga, yani je ntacyo bimbwiye ko simba ndumusuma. Hagiye na mugenzi wanje atabara umusuma, yani numva ni nta nyambi buragahonzi. Abasuma ntibari mu Kayanza gusa, intara zose nta ntara nimwe ibuzemwe umusuma. Ariko bihora biguvuga ati bikagutitura, kuko urumva yuko ari 7 nziza cyane. Yasi nziza cyane, ariko nyene uravyakira wogira gute? Hari keshi ndana keshi defo bakunda kuvuga ku bantu, hari ubumaraya n'ubusuma. Nihe defo bakunze kukuvuga ko wewe? Oya, nta defo mwizo onye mfise. Okay. Reka tu ariko turatse inkuru kugira tutangure tumenyane abari wo. Yari EMMA NIGGER from Kayanza, yaje nga mu muji aje kugurondera ubugari mu muziki w'u Burundi. Murabizi yuko ibujumbura bayita Buja Flavor. Rero utari muri Buja Flavor kugira umenyekane bica kure, niyo mpamvu EMMA NIGGER avuye mu Kayanza aramanuka mu muji aje kubaronderera umuziki mwiza ukorerwa ibujumbura. EMMA NIGGER, hajya yuri kura mu muziki, niki kintu ukunze kubona ku bavyeyi bawe banka wifuza yuko woheba? Oya, nta gihari, ariko kimwe gusa je nkitangira byarashitse muhira ntivyaboneka neza. Ariko mbo arukuntu byagenze, barabona ko umuziki ari nakazi muri rusange. Ego je byaranshikiye, ariko ubu bimeze neza. Abavyeyi nuko ntibareka kumpamagara EMMA NIGGER, mbere bakaniyo bagiza n'iryo banyise bakampamagara EMMA NIGGER, yaba no muvyeyi wanje
umva ni ikintu gikomeye cyane. Abo bakwise atarakaba ngo batubwira kuko EMMA NIGGER duritse yuko ari izina ry'ubustare. Uwo tubwira amazina yawe abavyeyi bakwise. Amazina yanje abavyeyi banyise nishimira Imana Emmanuel. Muturakura muco wita EMMA NIGGER. Ya. Ego. Atarakabanga EMMA NIGGER urumva ryavuye muri Emmanuel. Ego. Ni EMMA ama NIGGER nyene cyo byumva. NIGGER rivuye. Ni NIGGER umunyafrika. Bavuze ati NIGGER nkuko nanje nwamvuze ati ndi umunyafrika. Na uri umuniga ko nawe yani umuntu wese afise uruko bagwirabura. Yitwa umuniga. Umuniga. Okay. Hanyuma keshi na keshi turiko turabona abantu bari korakora umuziki bagira baba décourager bakabiheba. Ntagihe uvuga ati umuziki ndiko ndawukora ariko mfise limite. Ni ntashika kuri ya ndoto yanje uyu mwaka ndaheba. Umwaka wihaye wishinge kutarashika kuri ya ndoto yawe wiyemeza ni uyu. Oya nta mwaka hari je nzokora mpaka. Hajya kugira ubone yuko umuziki wawe wafashe uri kurafatisha ngaha. Ubona yuko hoko gwiki. Icyokogwa ni support. Ego support wifuza support imeze gute? Je nifuza support y'abantu bose. Nso indirimbo nkaguha link umfashe gupataja ibintu nk'ivyo onye biratuma umuntu aduga nibyo tuba tunakeneye. Byo mama yake. Hari gihoro urungi ha link ya mabakanga kuyaki. Hariho uyirungi tajini. Hariho uyirungikira ngo mbe ngo yumpaye ngo nibiki. Yani tusanzwe twifitiye na probleme urashobora kumuha umuntu link ata yiguriye nk'utumega twa Facebook WhatsApp ntiyinjire kuri YouTube ntace yinjira direct kuri YouTube biragorana cyane acakubarira ngo nta mamega mfise numva ni ibintu bya hatari. EMMA NIGGER nk'indoto y'umuziki wiwawe ni uhe mu star nga mu Burundi bifuza gukorana nawe canke hanze y'igihugu? Bariho ni beshi sino nabadondagura ngo ndabamare ariko kimwe gusa ni etape par etape nivyashika nzobamenyesha nta ngorane. Ariko mugabo biravugwa yuko ufise ihangiro ryo gukorana no muri rivye yitwa Elipro byo bari Elipro n'umuntu wanje ujya n'umugenzi wanje twarakuranye twiyereka mu rusengero ariko sinzi nzobamenyesha nta ngorane ujya naho twokorana n'umuntu wiwanje nta kibazo n'utari Elipro tuzokorana. Ahangaha mu Burundi niwe mustara kunezereza cyane aririmbye ubona nyene aragushika ku mutima bansi wobukura ko inspiration. Ni beshi sino bavuga ngo ndabamare ariko urashaka kuvuga muri nka batanu canke batatu. Oya ni beshi kuko abariko barakora donc ngerageje kuraba industry y'u Burundi mu muziki hani wacu ndabona ko ntibinoroshe EMMA NIGGER ihereni we risiguri ihereni kuri EMMA NIGGER ntisigura ikintu kinini cyane yani ariko nukubegwa tu naco rivuze kuri we. Oya naco rivuze agasarabana umusaraba kuri je nta nicyo usigura nawone ko ni ihereni iri ariko urazi ko na Yesu yatubambiwe ku musaraba. Umusaraba ni nka kujya uyu unyi ni nka kujya agashapuru sangari cyubibona. Aho rero ugombe kuvuga ko Yesu yakubambiwe kwiyo kuki kuyihereni. Oya sikuhereni ni ku musaraba. Ariko tugiye tubona abandi basanzwe bambika umusaraba bagashira kugira umusaraba uje ku mutima ibe nk'icibutso muri make ariko EMMA NIGGER yahice mu musaraba yuko awushira ku gutwi. Ego nico nahisemo. Ariko nta yindi rero ntushobora kwambara atara kugasaraba nyine. Ni meshi ndayambara nambara ijari ryo ryose. EMMA NIGGER wavuze ko uva mu ntara ya Kayanza. Mu Kayanza hariko arakora abantu benshi bagi batandukanye. Wo tubwira umukobwa yoba yarakwije 1 million kuri YouTube ngaha mu gihugu cy'u Burundi niwe twatanga kumva yuko kandi yakwije mu mwanya mutoyi. Atarakabanga wo mutubwira cyangwa utamuzi naho kabivuga ko utamuzi. Ndamuzi. Kazina Iritina da Queen. Iritina da Queen. Dusanzwe tuzi yuko ariyo n'uwundi mwigeme ariko arabikora neza cyane ari mu gihugu ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura akaba ari umwigeme yiga kuri IGL ntihenze. Uwo mukobwa wo umuzi mufite yani nka plan yo gukorana nawe. Yo umuzi wo. Ndamuzi ni yani byanda mufata nka sister wanje uko turi kumwe muri urugendo keshi
turateramana n'ibiteramo byinshi hari ibyo tuba turi kumwe kenshi bifuza kumumenya yo ari Dani yanje sawa burya turiko turamenya ni hari abakobwa bava mu ntara ya Kayanza twifuza yuko dusupportingana hajya ahantu musanzwe muva twifuza yuko tugenda tumenyana turumva yuko asanzwe akurikirana umuziki yo mu Kayanza wabo maniga tuko turabona yuko umuziki w'i Burundi urimo abantu bari kwarakora cyane dusanzwe tuzi yuko hariyo n'abaraperi bari kwarakora cyane wombwira nk'abaraperi bo bari kwarakora neza cyane mu ntara ya Kayanza barahari ni benshi hariho Bifes hariho Electro hariho Rinoji Hakijiza abo bose n'abaraperi ariko barabikora neza bava mu gisagara cya Kayanza yego abo bose n'abaraperi yego wewe umudiho wa hip hop nukubangukiye kuko ntiwikizemo na oya je ndirimba R&B na kapera natanze wumvise ko kitari ya hip hop ya uravuze kategori y'aba rapers n'abaraperi bariko barakora cyane turiko turavuga yuko nawe nk'abandi bo babaririmba R&B wobuzi baba bariko barakora neza mu ntara yanyu ya Kayanza kuko twifuza yuko imbere yuko umenyekana mu ntara ya Bujumbura muri capitale commerciale yuko bategerezwa kukumenya iwanyu bakuzi canke barakumenye nabahe bo bariko barakora neza cyane kuko iyo uja kuri kurakurikirana ivy'iwanyu n'ivyandi ntibashobora kubikurikirana birumvikana abaririmbyi nabo bariko barakora hajya navuze abarapere canke abarapeze abaririmbyi nabo bariko barakora yana baririmba R&B barahari nabone ni benshi kuko nabajya ba hip hop sibajya gusa ariho nabandi ntiriwe ndavuga ko mvuze ndabavuge bose sino bamara ko mu Kayanza nakubwiye ko dukaze yego maniga Kirundi buri uracumva neza kandi uragitaho yego Kirundi nico navukiyemo yani nahata ukimenya cyose ariko ndagerageza yego hari kibazo nigeze kubaza ntuwiwanyu cyane kandi w'umugenzi wawe muri make namubajije ati umwana wa mushiki wawe wowe mwitanga iki n'umwishwa umwishwa hanyuma biravuga yuko keshi na keshi aka kantu bakita ngwicya aka aha ni mwirugu Emaniga n'umurundi wo kwitsisho from Kayanza shoboye vyose turatangaza Emaniga atarakabanga office niveau d'études ingana gute bo je nagarukiye muri première gestion comptabilité umwaka w'icumi na rimwe nivyo bintu wize kubera iki Emaniga wahizitse mu gaheba ishuri kandi utuzi yuko ishuri ari iterambere ry'umuntu ari we wese kuko iyo umuntu yize ashobora guteza imbere abandi ariko Emaniga gaca ahitamo guhagarika amashuri yiyo oya ivyo nibishika ni nkuko na boss je byashikiye je nyene hari nabandi beshi byashikiye kandi hari nabandi bizonashikira ko nta umenya kazoza kiwe Emaniga wavuze ko ufise indirimbo indwi ziri ku rubuga rwa YouTube twitegeye indi ndirimbo iza y'umunani ryari ni vuba cyane ni indirimbo izoza ikaze cyane ko izoba ari featuring nta muririmbyi akomeye twari bwakorana ariko umuririmbyi azoba akomeye cyane icyo gituma izoba ari indirimbo yo ku rwego rwo hejuru ko izonasohokana n'amasanamu yani audio yaranaheze audio isa n'iri kirarangira gatoyi ubu dusigaje ibintu by'amasanamu nivyo tuzoca tujamo vuba iyo ndirimbo twifuza yuko duhaga pera kugira duhonze dutangura kugira umuntu twe turitegura kurondera MB zo kuyiraba oya nibanga ariko nzosora coming soon indirimbo nta kibazo muzobimenya ivyaye ariko coming soon niyo utangurira no nga oya aha ntacyo kaze bavyumvise ko hari nini coming soon reka tugushimire kubona wadutije umwanya ego namwe ndabashimiye cyane muzohore guca umutima muzowamane mudukurikirana ku mwanya ko nimwe mutuma tunashika kure ko
Mukiganiro dukoranye ndazi kizogera kure cyane. Ndabashimiye cyane. Sawa sawa murakoze. EMMA NIGGER ni wikore mu gahogo kugira udusezere kuko twatanguye wari uko turamutsa ubu dusezere rero kuga sauti kawe. EMMA NIGGER turizera yuko udashobora kuduhangusha. Yeah. Uyu musi ni jewe nawe. Rendezvous ni muri bare. Fatisha ushaka cyose ndariha. Nta numwe aza kutuvangira. Uyu musi ni jewe nawe. Rendezvous ni muri bare. Fatisha ushaka cyose ndariha. Nta numwe aza kutuvangira. Fata akabeshu ndariha. Fata icyo kunywa vyose ndariha. Fata nutinye kunkorakora. Tunatinije nawe twidagadure. Fata nutinye kunkorakora. Tunatinije nawe twidagadure. Uyu munsi ni jewe nawe bebe. Yeah. Yapu ni Remix kuri microphone za Remix TV niwe wabazaniye exclusive imeze neza ku muririmbyi EMMA NIGGER, umuririmbyi yakoze neza cyane muri gihugu cyacu cy'u Burundi, akaba ava mu ntara ya KAYANZA. Mwumvise amateka yiwe, mwumvise kungena ariko arabategura indirimbo nziza cyane yakoranye n'umustar. Iyo ndirimbo ni coming soon, arababwiye tirindira gatoya, agomba kubategurira amasana mazu ameze neza kugira abandanye abaryohera abakunzi b'umuziki wiwe n'abakunzi b'umuziki indundi. Reka tubashimire bantu mumaze kugira subscribe namwe go mugomba kwikora kuko munezerezwa n'ibiganiro byacu. Ciao ciao, ndabakunda.